bakunzi uruga rw'intara ya Gitega turamukije twonga tubaha ikaze. Umutamukanyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Angelique Ndayishimiye yatanguje ku ncuro ya mbere mu Burundi higanwa ry'umupira w'amaguru ry'abigeme ryitiriwe umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Iryo higanwa rikaba ririmo imigwi 18 isanzwe atacicaro ifise iva mu ntara zitandukanye. Urukino rwo kugura iryo higanwa rukaba rwabereye kuri wa gatandatu mu ntara ya Gitega kuri Stade Ngoma rihuje umugwi w'abigeme b'Igitega hamwe n'umugwi w'abigeme uva mu ntara ya Muramvya bita Young Girls. Rukaba rwarangiye ku ntsinzi y'ibitsindo bibiri by'intara ya Gitega kuri kimwe c'intara ya Muramvya. Aho nyene ku kibuga ca Stade Ingoma haratekanijwe kubera urundi rukino ruhuza ekipe yo mu ntara ya Mwaro n'indi iva mu ntara ya Muramvya nyene. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaboneye akaryo ko gutanga n'ibikoresho vy'isuku vy'abigeme bakoresha mu gihe bari mu mihango bitanzwe n'ishyirahamwe asanzwe arongoye Fondation Bonne Action Umugiraneza. OPC Kabura Eugenie asanzwe ategura amahiganwa y'umupira w'amaguru w'abigeme mu Burundi aratubwira intumbero y'iryo higanwa nico gifuza gushikako. Je nitwa OPC Kabura Eugenie. Sasa ntegura amahiganwa y'umupira w'amaguru w'abigeme mushira mu ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Intumbero twihaye kugira sho gushika kuri yangiro uno munsi ryo gutegura iriganwa ryitiriwe umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Bwa mbere nuko tuko turategura imigwi izoserukira igihugu cy'u Burundi. Murazi ko dufise imigwi 3 y'imigwi iserukira igihugu cy'u Burundi. Bisha bidufasha kugira dutegura imigwi yose imyaka itandukanye. Hariho murazi ko dufise amahiganwa y'abafise imyaka 17, afise imyaka 20, afise 23 kandi tukadufise imigwi iserukira igihugu mu byo iyo myaka yo 3 y'umupira w'amaguru w'abigeme basanzwe baserukira igihugu cyacu hanze. Rero vyaduhaye yuko tusho gutegura ko murazi ko mu kwindwi tuzoja mu mahiganwa ya Champions League kugira bavuze yuko ari umugwi wa mbere mwigana ry'umupira w'amaguru w'abigeme ry'abajya mbere ariyo PVF Buyenzi izogenda gutara mu mitwe n'ibindi bihugu byo muri Afrika. Bisha bidufasha gutegura uyo mugwi. Murazi ko no mu kwezi kw'icumi imigwi yacu y'abigeme izoshobora kuja muri Sekafa muri Uganda no muri Kenya. Rero bisha bidufasha cyane gutegura abigeme bacu turabe abantu bafise ubumenyi n'ubukerebutsi muri ico gihe cyo kwategura no guselektiona imigwi yacu 3 izoshobora guserukira igihugu cyacu hanze. Imigwi ya kino munsi n'imigwi itari mu cicaro ca mbere cyangwa cya kabiri mu shamo ry'umupira w'amaguru mu Burundi. N'imigwi isanzwe ikina mu makomine mu ntara zabo ni barashobora gushika mu shamo ry'umupira w'amaguru mu Burundi barafise iminota bakina. Ico tubonye ko bakinye iminota 70. Gutanguza umupira mu makomine mu mazone mu mashure mato amashure yisumbuye no mu za kaminuza kugira tugwize hose imigwi y'abigeme aho tuzokenera abigeme ko bashobora gufasha mu giserukira gihugu tuzoronka aho tugera turabikora ko hatandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tubamenyeshe kandi inkino nk'izi z'igikombe citiriwe umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi zikoze mu bibuga bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi. Turabashimiye kuba mwadukurikiranye ntibagiye gusangiza inkuru bagenzi banyu.